ko musanzwe mumenyereye rero Agaseke BTV kagendeye mu gisagara ca Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura rero ku mangazini imangazini rero akaba yitwa Omega Shop. Yo Omega Shop ikaba idandazwamwo ibintu bitari bike ari amavuta amapine eka n'ibindi vyuma byose dusanzwe dukoresha hano mu gisagara ca Bujumbura kuvyerekeye ivy'imiduga. Aha rero twasanze hari amavuta ameze neza cyane, amavuta atandukanye, nibaza yuko mu mwanya tuza kubonana n'abariko barayagura canke nibanye imangazini badusigurire neza igituma igituma badanaze amavuta ico bayakunze n'ivyiza babona arimwo. Mu mwanya rero tuza kubasigurira, murabona aha duhagaze ngaha ni kw'imangazini nyene Omega Shop. Mu mwanya tuza kubashikira neza na neza ku nkuru ingene bayadandaza, ingene n'ubwiza bwayo n'ingene akora. Nkuko rero nayemeje kubibaganira rero Agaseke BTV aha rero kaje kishikira indani mu mangazini rero muri Omega Shop twasanze hariho nkuko mpeje kubibabwira ibintu bitari bikeyi, aho twavuga amapine meza cyane afise ubwoko bwose, aho twavuga nk'amavuta nayo nyene y'ubwoko bwose, eka n'ibindi bikoresho byose byinshi tuzandi dukoresha hano iwacu mu gisagara ca Bujumbura mu miduga tuzandi dukoresha ubuzima bwa misi yose. Uko meje kubibabwira rero naciye ndondera Yamuremye Gerard, bo nawe akaba ari umwe mu bafise iyo mangazini, atuganirire atubwire catumye yumvira kugira aya mavuta, kuyagura aya mavuta, kuyadandaze aya mapina meze kumeza cyane, aheze abaganire. Ndakora mu kice namahoro mwitwa bande? Nitwa Yamuremye Gerard. Nkaba aya mavuta ya Scope, amavuta akomeye cyane, hanyuma uyasize mu moteri y'imodoka agenda n'ibirometero byinshi, cyo kimwe n'ayandi mavuta. Mwaya mavuta y'imoteri naya? Amavuta y'imoteri naya ari mu kabido kirabura. Aya nayo no yasize agenda ibirometero byinshi. Aya nayo naya bwate, nico gituma abakiriye bayakunda cyane. Bayasizemo nabo baravuga ati aya mavuta twari twarayabuze. Ndabona nakandi kabido akajya kabido nako naki na mavuta y'ifire. Ubundi atari original bumwe bugurwa ibihumbi 2005 by'amarundi, mugabo aka ni ibihumbi 5 kuko naka original. Mbeko bavuze ko amavuta y'ifire akora ku miduga yose? Imiduga yose. Umuntu afise nk'ikamyo, umuntu afise ibeni ushizemo nta ngorane? Oya, nta kibazo na kimwe. Aryama burya bubaraje ntibuturika, mugabo burya bwa 2005 burya bukopo busa kundi burya busa n'umutatu yishiye buca bwica ububaraje. Mbega hariho makuru yayo ya mavuta y'ifire? Mavuta y'ifire oya ntaraza naya yonyene. Mwubwo kwavuze bwa mavuta ndudandaza ayo mwaje kutwereka nayo akora gute? Nayo aya y'imoteri aya uhejeje kugira vidage tuca tukugira ibirometero uzogenda uracugenda ibirometero 3000. Nayo nyene akora ku miduga yose? Nayo nakora ku miduga. Hariho aya essence diesel, aya essence nzanira ya essence ngene aya diesel ndamwereka, aya naya essence. Ajya nayo nayi kajya tukura nayo? Ariya naya bwate. Bo aya nayo naya bwate y'amakamyo manini kuko ajya naya bwate y'imoteri ya ntonya ya mavatiri. Aya naya bwate yajya amakamyo. Aya yoyo nta mato yayo ufise? Matonya yayo naya nakweretse. Naya nayo gurisha ngaye ku biciro? Ibiciro kajya ni 40. Kajya karitiro kamwe 40. Kajya ni kuvuga 200. Hase nkerite. Turavye ibiciro nibaza ko ngaha mugurisha neza kurusha handi? Tugurisha neza cyane kubera bari bi original. Aha rero nkuko muje kubibona rero kubidandazwa bya Yamuremye Gerard, mwabonye ko aheje kubatandukanyiriza ubwoko bw'amavuta. Aha rero ntimurambirwe rero turacafise byinshi atuyagira kuko ndabona ko n'abakiriya ari benshi cyane baguma baza kugira bamurondere basho kugura ibyo adandaza. Ndakubaza Gerard, nibindi bihe udandaza hano mu magazini wawe? Ibindi nzanira amapine y'amawotani tubereke,
n'amapine akomeye cyane utanu yambitse nkaca nongera iyi ni ya Hilux ijipe iyindi iyi ni pare 14 yajya ama probox y'amaviti iyi rero turaguhana garanti urabona izindi zigenda amezi 7 6 bugaca buhera ariko iyi turaguha garanti y'umwaka ibindi uretse aya mapine ibindi n'amabateri bo bazanira nabone abandi nta garanti babaha twebwe garanti tuguha garanti y'amezi 6 yego uretse izindi mangazini umvuga uratanga garanti yenda tanga garanti si ibyo byonyine Gerard afise hano mu mangazine yiwe muravye nta kintu kimwe uhashitse ushobora kubura n'ikimenyamenya murabona ko nafise n'ibindi n'amabateri aya mabateri igituma twebwe tuzana ama original iri turigurisha ibihumbi 190 yego cyane turigurisha 190 iri tuguha garanti y'amezi 6 kuva wagashira mu muduga ntuzopfa warakuyemwe vuba ntiturabona n'umuntu ari tugarukaniye ku myaka 3 tumaze dukora yego murabona rero ni bateri mumva ko kwa Gerard aguhereza garanti mu gihe ubu mugushoreye icuma ciwe mu gihe byerekana neza yuko imangazini yiwe irimo ibintu byose adandaza byose aguhereza garanti nivyo kabisa ari no ku mavuta nuko nyine watanga garanti yose nta ngorane uretse rero ivyo gusa arafise byinshi adandaza tubona mu mangazini byinshi babimuritse babiberetse amagirisi turafise n'uturi twuma duto tw'imiduga adandaza sinzi ko utwo twuma duto urashobora kutuvuga ndashobora kutuvuga hariho amaparakete aya nayo ne n'ama original aya amafiriti nayo ne n'ama original rero aha hari ibintu byinshi nta muntu aza abure ikintu ci original ngaha ya maradiyo mubona y'ama original aja mu modoka nayo nari mwumvise rero ibi ni bibereka neza yuko ibintu adandaza bifise garanti bifise akamaro na cyane biraboneka neza yuko n'abantu baguma baza kubigura ari benshi cyane nahavuye rero mbona umuntu nawe nyine aje kugura amavuta nawe nyine ndamwegera ndamubaza igituma aje kugura ayo mavuta reka kwanza banza bidondore duheze tubandanye ibiganiro mwitwa bande je nitwa Jean Marie ko ndagusanze ngaha mwimagaze mwaje kugira iki naje kugura amavuta ya boîte mbe gusanze ugurira ngaha nari nsanzwe ndumukiriya wo ngaha ndahaza kenshi kubera kino nza kugurira ngaha kandi hari amamangazini yandi handi hari amamangazini ariko shima kugurira ngaha kubera amavuta yaho arakomeye donc aramara iyo turevije boîte cyangwa tukayongeramo amara iminsi gusumvya ayandi yatubwiye yuko ngo iyo uguze ikintu ngaha ngo baraguhana garanti nivyo yego nivyo cyane ni naco gituma dushima kenshi kugurira muri iyi mangazini mbega uretse ayo mavuta nsanzwe kuragura n'ibindi bihe ibindi usanzwe ukorera ngaho ugurira ngaha nyene ibintu byose yaba amapine amabateri amagrisi tugurira ngaha amafiltre ya air n'amafiltre ya ruhire byose tubigurira ngaha nko ku bantu urumva bashobora kugurira ngaha byankenerwa vy'imodokari nukuri wo bizeze yuko atangwa na shobwira nta ngorane n'imwe ahubwo duhamagarira n'abandi bose batunze imiduga ko boza baragurira ngaha nkuko rero muheje kubyumviza rero uyu nuwo duhuriye ngaha ku imangazini ya Omega Shop kwa Yamuremye Gerard mwumvise ko agarantishije abantu bose bifuza kugura ibikoresho by'imodokari ngaha ari amapine ari amavuta byose birahari biruzuye no kuvuga ko banaguhana garanti nico akabijya bafise hano mu ntuzenye mu mwanya naho nyene turaza kubana yatuganira turavye koko tubona abariko baraza kugura ibintu ari benshi cyane mu kanya tutasubira kandi tubaze abandi bakiriye nabatubwire ko nk'uyu wa mbere aje kubivuga kuko ariko nubundi bimeze washitse bakwakiriye gute ku iyo mangazini ndashitse banyakiriye neza bambwiye yuko kwa amavuta yabo baguhana garanti utegerezwa kugira ko imbere yuko yakuramo ahandi twahora ta garanti duhabwa aha rero nico gituma nahashitse ndaharangiwe n'abagenzi banje bamaze kuza kuhagurira nanje niko kuhashika rero nje kugura kugira ngo
nje gushira mu modoka ndabe ko ivyo bavuga ari ukuri. ibindi bintu wari usanzwe ugura vy'imodoka n'ibiki? Ibindi bintu nasanzwe ngura vy'imodoka byo bambiye bafise ngaha ngo n'amapine nayo nyene baratanga garante yandi yahora ari amezi 6 mugabo bo ngo aramara umwaka. Akahe karusho wasanze ngaha mw'imangazini ya Omega Shop naka? Akarusho nasanze muri iyi Mega Shop nuko nasanze batanga garante ku kintu twaye usanze kitameze neza ushobora kukigarukana. Ego. Nigiki wewe wobwira bari kwaratwumviriza na cane abanyonzi b'imiduga kw'imangazini ya Omega Shop? Ikintu nobwira abanyonzi b'imiduga n'abandi bazitunze nkuko dusanzwe tuza kugurira kuri iyi mangazini bonyarukira kuri iyi mangazini kugurira ahantu babahagarane hamwe ushitse imbere ukabona icuma cawe kibaye nabi ucugaruka ati ivyo mwamaye sivyo bakaguhindurira. Duhejeje kuganira rero n'uyu yaraje kugura amavuta, mwumvise ibyiza yavuze ko ayo mavuta, mwumvise ko ari no bwa mbere yaraje kugura ayo mavuta ngaha, mwumvise yuko akabijya kari mwino mangazini ya Omega Shop yuguze ikintu baguhana garanti. Ivyo ntitwari tumenyereye ku yandi mamangazini, ariko ngaha muri Omega Shop baraguhereza garanti. Nahavuye rero nishikira indani mu mangazini kugira ndabe neza na neza ingene ibintu biriko ingene uko yabimbariye ko ari ivyo. Aha rero turi kumwe na Yamuremye Gerard. Nahavuye rero nishikira rero indani mu mangazini kugira ngo neza na neza Yamuremye Gerard anyereke kimwe kimukwacu. Aya n'amavuta y'imoteri urabona haracafye ko ni moteri. Aya n'amavuta ya radiateur koza radiateur kugira amazi yayo abe ama original ucukuramwe ry'amazi ugashiramwo iyi original. Yego. Aya ni ya bya bimashini bimwe mu menyereye bikora amabarabara bimwe binini urabona navyone biracafyemo niyo banywesha bijya bimashini. Ibintu byacu urabona birafise akamaro. Izi nazo ni zapine twamye tubereka yuko mu gukomera tugwa garanti y'umwaka. Izindi bazambitse na amezi 5 6 agacagenda gaca tuza iyi ni igirisi. Yego cyane. Iyi girisi ni original kuranguza ndabahera 12. Nayo aya nayo nayimoto. Moto urayibona nayo niracafyeko. Moto nayo ne wanywesheje ayo mavuta uriyumvira ko yakuramwo umwanya ugasanga ukiyakuramwo aracara umutsamu. Nkuko rero muko murabibona rero ahandi mu mangazini kwa Omega Shop ndi kumwe na Yamuremye Gerard akara hatwereka ingene bigurishwa ingene agurisha kugira tuheheze kino kiganiro nagomba ndamubaze Yamuremye Gerard kw'ibyo sudandaza niki nakahe akantu special akabajya kari wawe nagati. Akabijya kari wanje ari kubera ndabaha original kandi umuntu aguriye ikintu ngaha mw'iyi mangazini tubigushiriramwo kuri gusa. Ahubwo karibu cyane baze kuko iyo uguze ibintu vya garanti mu mangazine uyo muntu biguriye nawe ubujanye ibintu bikomeye cyane. Kandi nabone barashima kuko uravye abakiriye kuno babitwara nta ugaruka. Nuko rero aha niho rero twariko turaraba ingene ibikoresho vy'office ingene bikogwa ingene ari byiza cyane dutumirira n'abantu bose bifuza kuguza kugurira ngaha amapine amavuta eka n'ibindi bikoresho byose imodoka ikenera tukatubahaye ikaze. Nta kandi kajambo kanyuma ga Gerard uvuga? Turashimira abakiriye namwe abamenyesha makuru turabashimira kuko muguma mumenyekanisha mu gihugu ibintu bifise garanti. Turabahaye ikaze rero mwebwe muri hagati mu gihugu mwebwe mwifuza kugura ibi vyuma bitandukanye hano kwa muri Omega Shop kwa Yamuremye Gerard. Mwese aho muri hose abahingozi cane turazi ko mukunda amavuta yo ngaha muri Omega Shop canke ivyuma vy'imiduga bari Gitega mwese turabaha ikaze. Eka n'abandi bari mu ntara zose zigize igihugu cyacu Burundi turabaha ikaze hano muri Omega Shop Yamuremye Gerard. Nazo bayibereye kandi yababwiye yuko afise akabijya no kuvuga ko uguze ikintu ciwe ngaha kuko ikintu ciwe ni original kandi ciza numvise araguhana garanti. Mumva rero turabaha ikaze hano muri Omega Shop umuntu wese yifuza kugura icuma cy'imodoka tukatuvuga ati nakabaye ciao. Murakoze cyane.